Mwaramutse namwiriwe Ndayishimiye Emmanuel kuri micro za Manati Burundi TV. Tubabwira neza ko turi neza na neza kuri Source du Nil, aho mubona ko hari ibikorwa bidasanzwe biteguwe na n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, hakaba nyene n'igisata c'indero n'ubushakashatsi categuye rero hamwe n'amakaminuza ihayanishagurisha ridasanzwe ririmo imice myinshi, nk'uko mubibona harimo ibikorwa by'abartiste. Twe tuvuze kuri Manake Burundi TV tuba turiko turashaka kwerekana neza na neza ko umunyamuga mvabwenge akwiye gutungwa n'ingabire yiwe. Ibi murabibona nko muri hayanishwagurisha ririko rirabera ku kibuga kiri indani, tuvuge mu kigo ca Hotel Source du Nil. Murahabona turi muri centre ville muri mairie, aho ubona ko abanyamyuga bakora ibintu bidasanzwe. Hishikire rero turiko tubahamagara kugira ngo mushobore kuhashika aba banyamyuga nabo nyene mubateze imbere, kuko murabona ko Barundi barafise ubuhinga budasanzwe mu byo bakora. Uravye ivyo bahinyanyura, uravye ibikorwa by'abanyamyuga mvabwenge tuvugira dushaka ko ibikorwa byabigira kure. Urabona wo kwimvira ati mbe bigugwa gute? Kumenya igiciro bigugwa nuko uba wahashitse. Urahashika ukitemberera ukaraba ico ushimye ukagura, canke se ukaraba ubwiza bw'ibintu bakora, ugaheza ugasaba adresse yaho bakorera, canke ugasaba aho bakorera nyezina bakakwereka ukazoza kwisumira. Si ibyo gusa, hariho n'abakora ibiribwa nk'uko mubibona, harimo n'imitobe n'ibindi byinshi. Iyi ni incamake, aho utaha turabaha inkuru iramvuye. Ciao ciao.